rivuga ngo Emmanuel. Imana ishimwe cyane. Dusome amajambo y'Imana, Matayo 1:22, 23. Uzana ahasumba amajuru, ambashizwe hejuru. Haleluya. Haravuga ngo ibyo byose byabaye bityo ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Turamenyera ijambo ry'Imana tukabura ihishurirwa ry'ico ririmo. Bavukanyi bacu batari bake bitwa Manuel. Uburyo bavuze Manuel menga nta n'ikintu gishasha kivutswe, ariko nagira ngo usome mbega bisigura iki Emmanuel, ucumenya ijambo ry'umutwe dufise uyu munsi. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ndabasabe abafise Bibiliya dusome iyo nsiguro gusa, ngo ntimuyivuge, musome insiguro gusa ya Emmanuel. Ni kuvuga dufate Emmanuel turivuge mu nsiguro yaryo. 1, 2, 3. Imana iri kumwe natwe. Abishingira intahe bonyene bashimira Imana. Haleluya. Bivuzwe ku Noeli umenga vyumvikanye. Bivuzwe mu ndwi hagati ta Noeli hari, mu mwaka hagati ta Noeli hari, umenga ntibijanye ihibambewe. Haleluya. Kuva mu kwa mbere kugera mu kundi kwa mbere, abaronse ubwo buntu bari mu gihe kidasanzwe kivuga ngo Mungu, Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe. Ndanezerewe kuronka akanya ko kubibwira ikoraniro ryose. Ndanezerewe kuronka akanya ko gusangira namwe iri tangazo. Rero nganiriza uri hafi yawe, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe Imana ihamagara abantu byarantangaje kandi n'ibintu byankomeje. Ba Aburahamu, ba Mose, ba Dawidi, bande. Hari ijambo rikomeye yababwira iyo bagize ubwoba, ba Ezekieli, ba Yeremiya bariko baragira ubwoba. Ijambo riguma rigaruka yababwira ba Yesaya. Ijambo rikomeye guma babwira yababwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Ni inkuru nziza gufata urugendo rw'ubuzima muri ino si irimwo umwiza n'umuzitanya uteye ubwoba n'umubabaro uteye ubwoba. Ni inkuru nziza gufata urugendo rw'ubuzima ukabaho ufise icyemezo muri wewe kikubwira ngo jewe Imana ndi kumwe nawe. Naho noca nigerezaho tukabishimira Imana.
Haleluya. Manishimwe. Usome mu gitabo c'abacamanza ca gatandatu. C'abacamanza igice ca gatandatu turasoma duhereye ku murongo w'11 eze ku murongo wa 14. Haleluya. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti c'umweroni cari muri Ofura, cari ca Yowasi umwabiyezeri, kandi umuhungu wiwe Gideyoni yariko arakubita ingano mu bwato baganiramwo vino bwimbwe mu kuzimu, kugira ngo azinyegeze Abamidiyani. Nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe? Bati Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. Uhoraho aramwitegereza aramubarira ati genda, uko izo nkomezi zawe zingana ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani, ni jewe ubwanje ngutumye. Imana ishimwe cane. Haleluya. Mbashaka tubanze dusenge. Tuve mu kamenyero twakira uyu munsi n'ico Imana iriko irawudukoreramo. Data, mu izina rya Yesu, Mana uhambaye, ntuhabwe icubahiro. Umuntu niki aho umugendera, canke umwana w'umuntu aho umwibuka? Igitangaza Mwami ku mwana w'umuntu ashobora kumva ijwi ryawe. Ni ubuntu budasanzwe ku mwana w'umuntu ushobora kwemera kugendana nawe, kandi mu batuye isi batagira uko bangana ukamumenya mu izina, ukamuhamagara akaronka akenge ko kwitaba, akakumva ukamwumva. This miracle, Father, idufise ingene tubigushimira. Turagushimiye gose, kandi turahamagara ubwiza n'ububasha bwawe watumanye ijambo ryawe, kugira ngo Papa ushizeho kumara amakenga imitima izazaniwe. Mwizigirwa, ushirisha igikonyo abari bafise igikonyo, ubagirire neza, kandi umwe wese muri twebwe aronka ubumote bwawe, yumva kugira neza kwawe, akwizere ntakwitiranye n'ibihe bibi vyiwe, kuko hagati mu mwiza umuco mwinshi wararaje. Hindukiza amaso yarawe umwiza abona umuco, inyonga zawe zimurikire Mwami amaso ahumye. Turakwizeye, korera igitangaza imitima yacokomeye cane iri kure y'ukwizera izamuke, izere ivyo uriko uravuga n'ivyo uriko urakora. Hindukiza Mwami umusaya wakebanye nk'uwa Mukaroti, yewe Mana ugira neza, kugira ngo Mwami habe ukwitegereza ubwiza bwawe. Turaguhaye icubahiro, tubisenze twizeye ubuntu bwawe Mpwemu Yera, kuko ari wowe ushobora guhangana n'ubutumva bwacu ukabukuraho, kandi wowe ushobora guhangana n'ubutizera bwacu ukabukuraho. Turakwimitse hano hantu, turakwimitse muri iri koraniro. Igihe Mpwemu Yera yatoranya abakorana na Mose 70, ngo hariho n'abari hirya, ngo Mpwemu Yera amaze gufata abandi ngo nabo babasangayo.
ndakwizeye. N'uwakumva mwami Imana ijambo ryawe ari kure ashikirwe n'ububasha bwawe, tubigusabye twizeye mu izina ryawe gira Yesu. Amen. Haleluya. Amajambo dusomye mu bucamanza n'amajambo yo guhangana n'ibintu bitandukanye bishobora kuba biri ku buzima bw'umuntu bikamubuza kumva ico hari ariko aramubwira kivuga ngo ndi kumwe nawe, Uhoraho ari kumwe nawe. Ibihaririza iryo jambo biratsinzwe mu izina rya Yesu. Amen. Yewe barondera Uhoraho, inkuru nziza ufise uyu munsi ni inkuru nziza ikubwira ngo Emmanuel. Amen. Inkuru nziza ufise uyu munsi ni inkuru ikubwira ngo Imana narondeye mu bitabo 4 ngo subiremo kuraba kwirivuga kuba ririmwo être, verbe to be mu Congereza, Igifaransa n'Icongereza ndafatanije. Haleluya. Mu Gifaransa havuga ngo Dieu avec nous, mugabo mu Kirundi ukarondera mu Congereza version zitandukanye, narondeye harimo iri jambo ngo is with us, est avec nous. Mu Kirundi havuga ngo ari, rihatikirijwe muri kubu